Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari na Yesu ibaho umugisha. Abaramukije inshuti bakundwa mwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene so NTAKARUTIMANA Eric mu kiganiro cya SAVEUR divine. Turashimira Imana mushobora byose yaturamukije amahoro, ikaba iduhaye n'aka kanya kugira ngo tuvuge ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Turashima kandi kugira neza ko Imana iduhaye indwi nziza, indwi nshasha. Tukaba dutanguye indwi amahoro kandi tukaba twizeye ko tuzoyirangiza amahoro. Imana yacu nishigwe hejuru. Rero turabandanya kuri teme twari tumaranye iminsi ivuga ku nshingano Yesu Kristo yadusigiye, kuvyo Yesu yasize atubariye igihe yaduga mu ijuru. Hari amajambo twize mu ndwi iheze yatubwira ivyo Yesu Kristo yasize atubariye dukora nk'intumwa ziwe, nk'abo yacunguye, nk'abo asize muri ino si, ko asize atararangiza igikorwa agira ati ibisigaye genda mu bikore. Hanyuma rero tuca tubona amajambo mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 28 ku murongo wa 19 havuga ngo nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Tubonye amajambo rero atubwira ngo nuko nimugende muhindure amahanga. Haleluya. Muhindure amahanga abigishwa banje, mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Igikorwa Yesu Kristo yaje gukora muri ino si, yaje gucungura umwana w'umuntu. Umuntu wese yaracunguwe mu gihe yakiriye umwami Yesu akamwizera, amubera umwami, akamubera umukiza. Rero hariho benshi batigeze bumva ivyiwe, ariko bisabwa ko babimenya babibwiwe, natwebwe twabimenye. Imana ishimwe. Rero turasabwa gukwiza ubutumwa bwiza bw'amahoro, tuvuga kugira neza kwiwe Yesu Kristo, ingene yaducunguye, ingene yadutabaye. Hanyuma ngo abizeye bakamwemera, ngo tubabatize mu izina rya Data wa twese hamwe n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Rero birasabwa bene data ko tuvuga ubutumwa, tukabubwira abatarabumenya, tukavuga Yesu Kristo, tukavuga icyo yakoze, ingene yaducunguye, ingene yaje akabambwa ku bwacu, ingene yaducunguye ataje twishoboje, tutari gushobora kwicungura twebwe ubwacu. Byabaye ngombwa ko yitanga mu kibanza cacu, arapfa arabambwa. Uno munsi dufise ubuzima kubw'amaraso Kristo yasheshe ku musaraba igorogota. Haleluya. Rero ni vyiza ko tuvuga ubutumwa bwiza, tukabwira abandi, tukavuga ivyo Yesu yakoze, tukavuga ingene yatugiriye neza, ingene yadutabaye, twari gupfa rubi. Hariho abantu benshi mu munsi bashwe n'ivyaha, mu munsi bagendera mu vyaha bitandukanye, bakeneye kubwirwa umwami Yesu kugira ngo nabo batabare. Yesu Kristo aratabara, Yesu Kristo arabohora, Yesu Kristo arakiza. Umwizeye ntacubura. Imana ishimwe cyane. Rero arandi majambo Yesu Kristo yabwiye abigishwa bari ku musozi mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 5, arababwira ngo muri umunyu w'isi. Yongera kandi avuga ngo muri umuco w'isi. Umunyu ngo umaze gushira uburyohe, ngo ntaco bukimaze, ngo busigaye gutabwa ugahonyangwa. Kandi n'itara ngo ntawodomeka itara hanyuma wacu ryubika kugisimbo, aho waritereka ku mpinga y'umusozi kugira riboneshereze igisagara cyose.
rero abo ariko aravuga yabari abakristo abamaze kumwizera abigishwa biwe ariko arabatuma ababwira ati nimugende mwebwe muri umunyu w'isi. Yatanze akarorero mu bintu biboneka bigaragara. Umunyu urafise icumara mu vyo kurya, y'ivyo kurya bitarimwo umunyu nta kanovera bigira. Ariko uyu munyu umaze gushira uburyohe aba ari uwo gutabwa. Rero no munsi n'ikigereranyo c'abakozi b'Imana bari mw'isi uno munsi. Mbega vy'ukuri abakozi b'Imana buno munsi ni umunyu vy'ukuri, babera umunyu bagenzi babo canke babera umurazi. Imana idufashe cyane. Nimba tuvuga ubutumwa tutwaye inshingano zo kuvugira Yesu Kristo, tukavuga ubutumwa bwiza, bisaba yuko natwe ubutumwa tubugendera. Uyu munsi ari abakozi b'Imana bari mu mashengero bakavuga ubutumwa, abantu bagahezagirwa, bagakizwa vy'ukuri, bakaririmbira Imana, ibintu bikagenda neza. Ariko bageze hanze, bageze mu buzima busanzwe, bakaba nk'abandi bose. Ba bantu babaraba bakagira ati hako nkizwa nka naka nufuma ndabireka. Imana idufashe cyane. Ugasanga aho badandariza amafrode bayakora cyo kimwe n'abandi badakijijwe. Ugasanga nta tandukaniro rihari y'umuntu yakira umwami Yesu utaramwakira, y'umuntu asenga n'udasenga. Imana idufashe cyane. Ivyo bigatuma benshi bahitamwo kuguma mu buzima barimwo, nimba ari ubw'ivyaha barimwo bakahitamo kubugumamwo, kuko bagira bati nawe wihariye naco dusumbije ico kimwe natwe. Imana idufashe cyane. Rero umuntu yakirijwe yinjiye mu rusengero akakira umwami Yesu, birasaba ko mugendera ubwo bukristo, hama avuga ubutumwa mu majambo, hama no mu bikorwa yongera avuga ubutumwa. Kristo yongera avuga ati muzomenyera ku vyo bahama. Imana idufashe cyane. Rero birasabwa bwa mbere twebwe ubwacu tubanze tugendere ubwo bukristo mu bikorwa dukora, tubabera ivyamwa abatarakizwa, hama babone kwakira umwami Yesu. Bene data, twahawe inshingano ngo tugende tubwire abandi ubutumwa bwiza, hanyuma duhindura isi abigishwa ba Yesu. Mu guhindura isi, mu guhindura abandi abigishwa ba Yesu Kristo, bihera muri twebwe nyene, bikongera bikaba no mu byo dukora, tukababera ivyamwa vyiza. Imana idufasha cyane. Rero bene data, abantu mwakira umwami Yesu, umwe wese ahari birasabwa kugendera ico yakiriye n'icari, hanyuma abandi bazoheza bahindukirire umwami Yesu bivanye n'ingene wifashe. Imana idufashe cyane. Harandi majambo rero Paulo yanditse mu cete yandikiye Abaroma, ni mu gice c'icumi ku murongo wa 14. Indanzi y'amajambo ivuga ngo inzira y'ukugororoka igenewe abantu bose. Ku murongo wa 14, none bazokwambaza bate uwo batizeye, kandi bazokwizera bate uwo batarumva, kandi bazokumva bate atawabasiguriye ivyiwe. Haleluya. Ngo inzira yo kugororoka igenewe abantu bose. Abantu bose bagenewe inzira yo kugororoka, ariko birasaba yuko tubasigurira, tubabwire uwo mwami Yesu kugira ngo bashobore kumwizera. Havuga ngo none bazokwambaza bate uwo batizeye, kandi bazokwizera bate uwo batarumva. Imana idufashe cyane. Birasabwa rero ko dusigura tukavuga vy'ukuri uwo Kristo Yesu uwo ari we n'ico yakoze ku musaraba igorogota. Hanyuma bazoheza bumve, baheze bambaze Imana y'ukuri, bave mu bigirwamana, bave mu gusenga kutariko, bafata inzira nziza yo gusenga, bizere, bambaze uwo bizeye. Bamaze kumwizera bazoheza bamutahure kuko bamusiguriwe. Imana ishimwe cyane. Birasabwa ko tugira icyo dukoze mu nshingano zacu mu gukorera Kristo Yesu. Ni mission twaronse, ni mission, kandi mission umuntu aguhaye mission aguha n'ibikoresho vyose. Imana ishimwe cyane. Turabona y'abasirikare bagiye mu mamisyo cyangwa mu bikorwa bindi runaka, cyangwa abakozi ba leta baba mu mission cyo mu bindi bihugu bahabwa freedom mission. Natwe twaronse freedom mission twaronse idushoboza igikorwa dukora, ni mpwemu yera ari muri twebwe. Haleluya. Igihe twakira umwami Yesu tukamwizera, twahawe mpwemu yera, uwo ni wadushoboza kuvuga ivyiwe. Haleluya. Ni wadushoboza kuvuga ivy'Imana, kandi abutubwire ubutumwa bwiza bikabatera kwihana no guhindukira. Mwene data, ndakugira inama rero, wewe wamaze kwakira umwami Yesu,
ukore inshingano wahawe. Yesu Kristo yavuze ngo umve, nuko nimugende muhindura amahanga abigishwa banje, mubigishe gukora ivyo nabageze byose. Imana ishimwe cyane. Nuko rero bene data, nizo nshingano dufise duteza gukora muri ino si, tuvuga ubutumwa ubwacu, ingeso zacu zivuga ubutumwa, n'amajambo tuvuga avuga ubutumwa, hama bazoheza bahinduke bakira umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Murakoze abumvise amajambo y'Imana. Imana ibahezagire kandi bagenderere. Mwebwe mwamaze kwakira uwo mwami, namwe mukora inshingano zanyu kugira ngo Kristo Yesu ahari mu ijuru abone ko abo yahaye misiyo bariko barayikora. Imana ishimwe. Haleluya. Amen, amen.